Reka subirinde abaramutse kandi mbahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo mwiri joro, amakuru yihuta cyane akaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye yari yitabiriye inama, ikaba ari inama ijanye n'ubutunzi yarabiraga hamwe uko ibihugu bihurikiye mu muryango wa EAC vyorabira hamwe ukuntu ubutunzi bwo ngaha mu karere k'ibiyaga binini vyoba buhagaze. Amakuru rero ari ku rubuga nuko nyuma yuko umukuru w'igihugu yari afise urwo rugendo hacatanguzwa umugambi wo gutegura wo gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye, aho abajenero batandukanye bari bakoranye inama ndetse bari bafise umugambi wo gutembagaza Evaristo Ndayishimiye. Amakuru ku rubuga rero nuko mwiri joro kudeta ya Mose biriko biranoganurwa ko Prime Niyongabo ndetse na Hussein Rajab bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibara riraguye mu mugwa mukuru wa politike y'u Burundi Gitega. Prime Niyongabo ndetse na Hussein Rajab nibo bateguye umugambi wo gutembagaza Evaristo Ndayishimiye ubwo yari muri iyo nama, ndetse bikanavuga ko haba hari inama y'abajenero yakoranye. Naho bururiho wahoze hari umupolisi yatowe ikiziga, umuryango wiwe uriyamiriza ubwo bwicanyi. Kuwa gatanu Nyakanga uyu mwaka ikiziga ca Atanazi Manirakiza, uwo mupolisi ari mu karuhuko k'izabukuru, caratowe mu gaturuturu ko kuri uyu wa kane Nyakanga uyu mwaka mu murima w'ibisaku mu kumutumba Gitwaro, komine ya Bururi mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi. Umuryango wiwe wikeka ko ngo yoba yarishwe, ashobora kuba ngo yazizijwe amahera yari avuye gutora. Umutekano wari usanzwe uri muri zone Binyuro warahungabanye, aho uwahoze hari mu nzego z'umutekano yatorwa ku metero 100 uvuye kwibarabara yatowe mu vyatsi. Kuko abanyagihugu benshi ngo hari haheze imisi ibiri Atanazi Manirakiza yabonywe ubwa nyuma ku wa kabiri Nyakanga uyu mwaka, mu gihe ngo yari avuye kuri poste y'Igweza aho yari avuye gutora amafaranga. Nta numwe ngo yasubiriye kumubona kuva ico gihe. Umuryango w'uwo muhisi uvuga ko yishwe. Atanazi Manirakiza yibanaga yoba ngo yarategerewe mu nzira atashe. Abamwegereye bikeka ko ngo yoba yaranizwe kugira ngo yibwe ayo amafaranga yiwe ngo yoba yaribwe n'abamwishe. Aragisi nije imbere umukuru w'umutumba Gitwaro yaremeje ko hatangujwe amatohoza. Igipolisi kiri kumwe n'umuganga barashize habona ico kiziga kugira ngo babone uko vyifashe. Amwe mu masoko yemeza ko habikekwa ngo bashobora kuba baramaze kumenyekana, ariko ko ngo abanyagihugu batubahuka kubavuga ngo gutinya ko bohanwa. Atanazi Manirakiza yari umunywanyi wa CNDD-FDD, umuganga uri ku butegetsi mu Burundi. Urupfu rwiwe rwatumye haduka ubwoba mu karere, aho yari yubashwe ngo kubera kahise kiwe mu nzego zijejwe umutekano. Naho Ngoziho ikena ry'amazi ngo nubwo hariko hubakwa ibikono bizimvye. Kuwa kane Nyakanga uyu mwaka nubwo ngo hubatswe ibikono bizimvye, bikaba kandi ngo bibika amazi, ngo byari bigenewe kongereza amazi igisagara ca Ngozi, umugwa mukuru w'intara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi, gifise ubukene ngo budasanzwe bw'amazi. Mu makaritiye hamwe namwe amabombo ngo ntagiramwo amazi haraheze amezi arenga 3, bito bigatuma rero ubuzima bw'abanyagihugu bubamwo amagorwa. Ingozi ingo amajana zirakorwa ko mu mazone menshi haheze indwi nyinshi mbere n'amezi abanyagihugu bataronka amazi. Ibyo bigatuma kandi hagorana ibijanye no gutunganya ibikorwa byo mu mihana. Imiryango nayo nyene ngo ikageramirwa n'indwara zifatira ku isuku rike, cane cane nko mu miryango bafise utuzu twa surwumwe duciriritse.
Ishirahamwe Sogeya Satomu riheruka kubaka ibikono binini binini mu Nyakijama mu ntumbero yo gutorera umuti urama ingorane y'amazi, ariko iyo nyubakwa ngo zatwaye uburyo bwinshi bwa leta ngo ntiziratorera umuti ikibazo bw'abanyagihugu. Regideso iremera ko ngo hari ingorane ariko iguma igipfungu. Ujejwe igisata c'amazi muri Regideso Ingozi haremeza ko hari ingorane ariko ntashima akuvuga ko vyinshi, avuga ko ngo hari ibituma bibiri. Icambere abantu ngo biyongera ngo vyihuta mu gisagara bigatuma ngo abasaba amazi baba beshi. Ica kabiri ikoreshwa ngo ry'amapompo akoreshwa n'umunyagankuba mu gihe ngo aka karere karangwamo icikagurika ry'umuyaga, naho mu gihe umunyagankuba ukenye ngo ntibikunda ko amapompo aduza amazi niko atomora. Ingorane z'amagara y'abantu zishobora kwaduka kubera ubwo bukene bw'amazi bwisubiriza. Abanyagihugu baratabaza bafise amakenga ko hashobora kwaduka indwara zifatira ku isuku rike na cane cane ku bana ndetse n'abageze mu zabukuru. Abanyagihugu bahamagarira indongozi zo muri ako gace ndetse n'izo ku rwego rw'igihugu kugira ico zikoze vyihuta, banasuzume neza ko ivyo vyubakwa ngo vyubatse neza kandi bifise ubushobozi bwoko. Benshi ngo basaba ko haba umugambi wihuta wo guha amazi aya makaritsiye yakozwe ko hakoreshejwe amakamyo avoma amazi. Naho abapfungwa abejejwe ngo baracafungiwe mu mpimba. Ntabariza iratabaza. Bujumbura kuwa 4 Nyakanga y'umwaka abantu barenga 30 bejejwe n'ubutungane bw'u Burundi baracapfunzwe ku karenganyo mw'ibohero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba. Ni ibyagirizwa n'ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Ntabariza hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Kuburongoye iryo shirahamwe Jean-Marie Nshimirimana, bamwe mu bapfungwa baracari mu munyororo nubwo ngo hari ikaratasi zanditse zerekana ko bejejwe n'amasentare. Ibariza ngo aribaza ku ruhara rw'abashikiriza amanza kubwiwe ngo banka gushira mu ngiro ingingo z'ubutungane. Biratangaje kubona abantu babandanya bapfunzwe mu gihe ubutungane bwamaze kwerekana aho buhagaze, niko byashikirijwe kuri uyu wa gatatu. Kubwa Ntabariza kandi ibiriko ngo biraba ngo bisasingo ihonyangwa ry'agateka k'abapfungwa gusa, ariko ngo harimwo n'ihonyangwa ry'umugu by'inyungu z'igihugu. Ni abantu ngo bategerezwa ngo kuba bariko baragwiza umwimbu bashobora guterera mu butunzi. Kubagumiza mu ihoro rero ngo ni ukunyonora uburyo bwo ukubeshaho abere ngo Nshimirimana yashikirije. Iryo shirahamwe kandi risaba abashinga amateka baheruka gutorwa gukoresha ubushobozi bwose bafise kugira ngo batere akamo umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika. Risaba kandi abakenguza amateka ndetse n'abashinga amateka kugira ingendo mu mabohero kugira ngo babone ukuri ku rubuga. Amande y'abapfungwa bejejwe Jean-Marie Nshimirimana yaravuze kandi kuri kazoza k'abapfungwa bejejwe n'umukuru w'igihugu ariko batararekurwa. Ariyamiriza utunenge twibonekeza mw'ishirahamwe mu ishirwa mu ngiro ry'ingingo zifatwa n'umukuru w'igihugu. Ntivyumvikana ukuntu hashobora kwirengagizwa ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Ikibabaje gusumba hari bamwe barekuwe hatari ku rutonde rw'abagiriwe ikigongwe. Abari bahawe ikigongwe barenganijwe, niko yatangaje n'umubabaro mwinshi. Iryo shirahamwe kandi ryemeza ko rifise urutonde rwuzuye rw'abo bapfungwa, abashikiriza amanza ndetse n'amasentare afise uruhara muri ubwo bunenge.
Idosiye yerekana kandi ukwikwega no kudakora neza k'ubutungane bw'u Burundi bw'amabunegurwa kubera kudakorera mu muco n'ukuntu ngo bwama bukorera ku gitsure c'abanyepolitike. Kuri ivyo vyose kandi vyashizwe ahabona, Ntabariza ihamagarira abajejwe ubutungane na politike kwihutira kugira ico bukoze ngo mu ntumbero yo guhagarika ivyo ngo twita ipfungwa ry'agasakisaki kandi ngo ry'akarenganyo. Gushika ku wa 4 Nyakanga uyu mwaka mw'ihorero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba ryarimwo abapfungwa 4,376 mu gihe kandi ryari rigenewe abantu batarenga 800 gusa nk'uko ibiharuro vyaho nyene bibitomora. Naho mu Rumonge ho ihagarikwa ry'abantu 7 ngo kubera amatati y'amatongo mu Gatete nk'uko tubishikirizwa cyangwa se nuko byashizwe ahabona nyene. Amakuru ari ku rubuga rero n'ubundi abigaruka ko nuko hari abantu 7 baba bahagaritswe kubera amatati y'amatongo mu Gatete ngaho nyene mu Rumonge. Ku wa 4 Nyakanga uyu mwaka abantu 7 baserukira imiryango 12 bahagaritswe kuri uyu wa gatatu ku mutumba Gatete komine Rumonge mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi. Bagirizwa kugaragaza ingingo ya bagirizwa kugarariza ingingo ya parake kubw'amasoko yaho nyene. Ayo matati ahagaze ku itongo riri kuri uwo mutumba riburanwa n'imiryango 12 kuva mu mwaka wa 2012. Ico kigwati cizwe Nkurunziza City kikaba kirongowe n'uwitwa Benjamin Bikorimana. Iyo miryango kandi yagiriza ko ari we ngo abapfungishije. Urwo rubanza rwarajanywe muri sentare y'intango ya Rumonge rubuza abaserukira imiryango iburana na Bikorimana. Iyo miryango kandi ivuga ko uwo aburana ngo nayo yakoresheje impapuro z'amagendo mu kwiyemeza amasezerano mu kibanza cabo. Urubanza rukaba kandi rwaritwariwe ariko rutaracibwa. Uwuburanira iyo miryango aranegura ihagarikwa ry'abo bantu kubwiwe abakiriya biwe ngo bahagaritswe atamutahe hahonyanzwe ingingo y'154 n'155 y'itegeko rigenga uko imanza zitohozwa zikongera zikanaburanishwa, zivuga ko hategerezwa kuboneka urwandiko n'uwo butungane. Akaba rero asaba ko ngo borekurwa atagisabwe, akabona kandi ko ihagarikwa ngo ryabo aburanira ngo akabona ko ihagarikwa ry'ababuranira nyine ngo riba intambamyi ku rubanza rw'itongo rikuru ririko riraburanwa. Amasoko mu gipolisi yemeza ko abantu bahagaritswe bari babandanije ngo barima amatongo kandi parake yari yarababujije. Imiryango yo iriyamiriza ivyo bishikirizwa ikamenyesha ko itigeze ibuzwa n'inzego gukorera mu matongo yabo. Iyo miryango kandi iriyamiriza ngo bamwe mu ndongozi zo kuri uwo mutumba bikeka ko ngo boba barorohereje Bikorimana muri iyo mayanga. Babandanya bavuga ko izo ndongozi zakoreshejwe ngo kandi ko ubutungane bwahengamye biboneka. Kuri iyo ngorane kandi iyo miryango isaba ko umukuru w'igihugu abatabara vyihuta kugira ngo amatati y'ico kigwati amaze imyaka irenga 10 atore umuti. Haraheze imyaka ishika 10 tuburana amatongo yacu kandi mu bugwa neza. Uwo munsi hariko harapfungwa abasaba ubutungane. Twifuza kumvirizwa, niko umwe mu baserukira abandi yashikirije nyine ngaha mu Rumonge.
Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru tubashikiriza mw'iri joro, dusozere ngaha tuza gusubira amakuru araza kugezwa mu gitondo.